ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Turashima Imana rero kubw'uyu munsi mwiza. Tugiye gusangira ijambo Imana yashize ku buzima bwacu uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi rivuga ngo ubushobozi bwo gushinga intahe, ubushobozi bwa témoignage, ubushobozi bwo gushinga intahe. Nico numva uyu munsi tugiye kuvugana ko. Rero untega amatwi, wugurura umutima wawe, wumvirize icyo Imana igomba kuvuga, wumve kabisa icyo Imana igomba kukubwira, kugukominika, kuko Imana yizanye ijambo ibishaka kuryakira hanyuma ukagira icyo urikoreye. Rero uyu munsi tugiye kuvuga ubushobozi bwo gushinga intahe. Haleluya. Shinga intahe kuye sarumwizigirwa ntahemuka, kumwizigira ntibikoze isoni ntahemuka. Ndashinga intahe ko Yesu ari umwizigirwa ntahemuka, je kumwizigira ntibyankojeje isoni namba ntahemuka. Nduwiwe aranzi mw'izina, azi ibyanje uko biri kandi arishura. Haleluya. Mana ndagushimiye Mana yuko ku buzima bwacu warashize ikimenyetso muri twebwe, akaba ari ibikorwa byawe byiza ku buzima bwacu. Mana uyu munsi turashinga intahe, uyu munsi turavuga ibikorwa byawe byiza, uyu munsi turavuga ibikorwa byawe bitangaje ku buzima bwacu. Mana turabishingira intahe Mana. Mana ibyo ntibiri mu majambo gusa, ariko mwami wanje turemeranya n'uyu muririmbyi yuko hari ibikorwa byawe byiza bitangaje. Mana uko bukeye uko bwije wa muri kurakora Mana ku buzima bwacu. Uyu munsi turabishingira intahe. Ndakweretse iri jambo Mwami, ndakweretse abagiye kuryakira Mana, ndakweretse imitima yabo Mwami. Reka uyu munsi Mana iri jambo bicika imbarutso data mu ijuru Mana ryo gushinga intahe Mana kubw'ibikorwa byawe, kuko ibikorwa byawe Mwami Mana nibifukwa, kuko ni byiza. Ibikorwa byawe Mana nibifukwa ariko biramamazwa Mana, kuko ibikorwa byawe Mwami ni byiza. Ndakweretse umuntu wese Mana agiye kwakira ijambo, utugirire neza Mana muri uno mwanya. Ni wewe gusushizwe hejuru ubu n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Tugiye gufashanya kwiga duhagaze kuri iri jambo navuze ubushobozi bwo gushinga intahe. Iri jambo igihe narivuze byaje mu mutima wanje bihagaze ku témoignage tumaze igihe tugenda turumviriza ku munsi uko bukeye uko bwije. Tumaze umwaka urenga muri ino shengero twaravuze tuti tugira imyanya yiharije yo gushinga intahe. Rero amasaha ya saa sita igihe dusenga turasenga, ariko mugabo turanashingirira intahe. Ku munsi tugenda twumva intahe ivy'Imana igenda irakora. Rero ndiko ndumviriza ibya bene data bagenda baravuga intahe bagenda barashinga, hanyuma nkumviriza ubushobozi bwazo. Vyampaye gusubira kwiyumvira, mbega ni igiki cinyegeje inyuma yo gushinga intahe? Mbega ni ikihe kintu cinyegeje mu c'Imana yakoze ku buzima bwawe? Mbega ni ibiki bikoreka igihe jewe ndiko nshinze intahe nkahagarara nkabwira mwene data, nkabwira ishengero? Mbega ni igiki gikoreka kindi atari gushima? Kuko iyo umuntu ariko arashinga intahe arashima. Haleluya. Rero ayo majambo niyo tugiye guhagarara ko, niyo numva Imana yashize ku mutima wanje
tugiye kubona ivyinyegeje mu buryo petetre butaboneka ariko biba biko birakoreka igihe umuntu ahagaze agashiga intare. Amen. Bantu b'Imana, turi mu gihe ishengero ririko riratakaza culture yo gushingiranira intare. Turi mu gihe aho umenga ivya Yesu burasuzuguritse. Turi mu gihe umenga ivya Yesu ntibikwiye kwamamara. Turi mu gihe umenga ivy'Imana yadukoreye ni vyacu gusa, ariko umenga ntibikwiye kuvugwa, ntibikwiye gutangazwa, ntibikwiye kwamamara. Ariko mugabo Yesaya niwe yabivuze 63 umurongo w'indwi. Yesaya baravuga ngo nzokwamamaza ukugira neza kuworaho nishimwe giwe. Haleluya. Kuko ivyo uhoraho yatugiriye byose, nkuko ivyo uhoraho yatugiriye byose bingana. Mvuge n'ivyiza vyinshi yagiriye inzu ya Isirayeli, nkuko imbabazi ziwe ziri, kandi nkuko kugira neza kwiwe kwinshi kungana. Uyu mwanditsi aratubwiye ngo jewe ivyo uhoraho yangiriye nzovyamamaza. Aha mu Gifaransa iri jambo bavuga bakoresha ku ma version amwe, bakoresha ijambo rivuga ngo publier, je publierai. Nukuvuga nzoshira ku mugaragaro ivy'Imana yankoreye. Sinzobinyegeza, sinzobishira munsi y'urutara, sinzobigira ivy'iwanje. Ego yabinkoreye kandi n'ivy'iwanje, ariko mugabo uyu mwanditsi araje atwereka iyindi aspect igize igikorwa Imana yakoze ku buzima bwanje. Nuko atubwiye ngo nzovyamamaza. Iri jambo publier mu yandi ma version bavuga ngo nzokwibutsa, rappeler, nzokwibutsa. Mu yandi majambo ibikorwa ego ejo waravyumvise, ego hari ibindi yakoze, ariko n'uyu munsi nje gusubira kwibutsa yuko hari ibindi bikorwa Imana yakoze. Icyo niryo jambo. Mu yandi majambo ubishize hamwe, ayo majambo yose ukayashira hamwe, mu yandi majambo uyu mwanditsi ariko aravuga ngo nzoshiga intare. Haleluya. Bantu b'Imana, ishengero nirishobora kwitwa ishengero ariko mugabo ritavuga ivy'Imana irikirakora hagati yacu. Igihe ishengero ridashinga intahe ni nkuko ritakaje ukuguru kumwe. Urabibona, kuko intahe nibikorwa Imana igaragaza ku buzima bwacu, kandi ivyo n'ubushobozi. Haleluya. Ni igikorwa Imana yakoze. Imana ntabwo itandukanye n'ibikorwa vyayo. Iyo tuvuze Imana tukavuga nature yayo, Imana muri nature yayo tuvuze ngo Imana ni nziza, nukuvuga iryo jambo ni nziza riraza rikavunjwamo ibikorwa vyiwe vyiza bishika ku buzima bwacu. Ni kuvuga iki rero? Nitwovuga ngo dusenga Imana nzima, dukuremo ibikorwa vyayo vyiza, dukuremo ibikorwa ariko arakora hagati yacu. Yesu ashimwe cyane. Mw'ishengero rya kera, ishengero rya mbere, hari ibintu byari bibaranzwe. Ikintu ca mbere ngo kwari kwigishwa, ica kabiri ngo kwari ugusenga, ariko ica gatatu ngo barakominia, barasangira. Iyo tuvuze iri jambo gusangira, communion, nukuvuga non seulement ko ibifadika babisangira, ariko mugabo barashingiranira intahe, barashingiranira intahe. Haleluya. Ico nico cyari kigize, cyari muri bimwe bigize force y'ishengero. Nico gituma batubwira ngo ishengero ngo gagenda ngo rigwira ngo uko bukeye uko bwije. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Hari ubushobozi bwa témoignage. Témoignage yawe iraza kunyubaka, hanyuma na jewe bihururanye niyo témoignage nanje nkaba ndiko ndaca muri ico kibazo, nkumva yuko nimba Imana yarakoze ivyo kuri wewe na jewe izobikora. Haleluya. Iri shengero rya mbere ryamariko riravuga ivy'Imana igenda irakora. Bamwe bakavuga bati bana, erega jewe yewe gaye, erega uyu Yesu arakomeye, uratse ko yambohoye ubusambanyi. Bakaza
undi avuga ati erega jewe erega bari barahanuye byari byaranse urabibona ariko mugabo maze gukizwa nkatumberewe Yesu aca atangura kumbohora ivyo abantu batari barakoze ubusho batari bwari bwarananiwe ariko mugabo uyu Yesu aza arabinkorera uwundi nawe ati ebega urugo rwanje rwagira rupferega yo naho ntari nagiye inama z'imiryango byari byarananiranye imbere ya sentare niyo byari bigeze ariko mugabo maze kuza kuri Yesu nkakizwa yo bantu b'Imana Imana igira neza erega Imana yaradukirije urugo nukuvuga iki hari ibintu byakoretse bigagenda bikoreka hagati yabo kuko igikorwa cyo gushinga intahe ari ubushobozi. Haleluya. Muntu w'Imana gira ndakubwire ngo nukuri ivy'Imana irikira gukorera si ibintu byo kunyegeza. Haleluya. Si ibintu byo kunyegeza. Mu byakozwe n'intumwa igice ca 1:8 baravuga ngo muzohabwa ubushobozi. Muzohabwa ubushobozi. Mwe muyera ni yabazako bande eglise. Bariko bavuga eglise. Bariko bavuga bakishijwe. Bariko bavuga abana b'Imana. Abo nibo bariko baravuga muzohabwa ubushobozi. Haleluya. Ngo kandi muzobivyabona byo kushingira intahe. Haleluya. Tuzobivyabona. Twebwe turi vyabona byo gushinga intahe ya Yesu. Twebwe ntitubinyegeza. Haleluya. Turavuga icyo Imana yakoze muri twebwe. Yarampaye amahoro. Ukuye kuvuga ngo Imana yangiriye neza. Yarampaye umunezero. Imana yangiriye neza. Erega mwene data, ibyo byose nibitangaza. 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 Igitangaza kuri wewe citwa iki? Igitangaza kuri wewe gifise uburemerezi bungana gute? Ariko nje gusubira kukubwira ngo ntushobora kuvuga Imana zima atabikorwa vyayo uri kuravuga, kuko ni Imana yigaragaza, ni Imana iboneka, ni Imana idutangaza, ni Imana y'ibikorwa, ni Imana iri amuvuma, ni Imana iza igahamagara ibitariho nk'ibiriho, ikatwiyereka uko twamubonye ejo tukamubona ukundi uyu munsi, nejo tukazomubona. Nabwo tuzokwigera tugira iki? Duhimba kumubona uyu mwami twakurikiye. N'uyu munsi ndabizi wamubonye kandi uraza no kumubona. Haleluya. 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 Témoignage ni novuga ni nka nord ya boussole spirituelle yacu. Hariho akuma kitwa boussole. Ako nukuvuga igikorwa gakora kagutumbereza ahantu mugabo na cyane cyane kakwereka no kugira wewe uze kwisitiwa ubote ninja muri sud karaza kukwereka ati oya wewe reference ni no. Nukuvuga ikirere mwene data, nukuvuga témoignage ni kintu nibikorwa ivy'Imana bikadutumbereza bikatujana ahimana iri bikavuga ati erega mwene data niyagira ibindi ukurikira. Erega wa wundi yakora bya bindi ejo erega nubaraza gukora ibindi. Mwene data nuje ku mupfumu, mwene data nuje ku bandi niyagira uwo wizigira. Ariko mugabo wa wundi yakoze bijya n'uyu munsi araza kubikora akagutumbereza kuri yo, hanyuma ukarushiriza kumwizigira ukavuga uti iyakoze ibya mbere araza gukora nejo azobikora. Ikacika busore yawe iyo témoignage ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Amen. Ngomba guhagarara imbere yuko nza kuvuga ibyo tubona igihe dushinze intahe. Ngomba guhagarara ku bintu abantu bashobora kwitwaza bavuga ngo ntibashobora gushinga intahe. Sishobora gushinga intahe. Ikintu ca mbere nuko ijambo abo bantu baza bakavuga ngo jewe sinzi gushinga intahe. Sinzi gushinga intahe vre. Sinzi gushinga intahe. Ngo bega intahe bayivuga gute? Intahe bayishinga gute? Mwene data reka ndakubwira iki kintu. Intahe
novuga ni nka kashe. Urabona ni nka kashe Imana yaje ishira mu mutima wawe. Ni gikorwa Imana yakoze kiza mu mutima wawe. None ico ninde yo kubwira ingene wo kivuga atari wewe nyene. Ni wewe nyene. Alo sinzi gushiga intahe nuko quelque part uri kurahagarara kuvyo udashoboye, ariko mugabo umenye yuko nta kintu na kimwe cyo kuzibira gushiga intahe, kuko non seulement yuko hari ikashimana yashize mu mutima wawe, ariko mugabo hariho na mwemu yera aza kugufasha ukayishinga. Ni benshi nabonye bari bafise amasoni badashobora gushiga intahe, ariko bakumva yuko ari nkenerwa gushiga intahe. Hanyuma igihe kimwe Imana ikazi kabashoboza bagahaguruka bagashiga intahe. Ni giki kiko kwa ngo we ntuzi gushiga intahe? Haleluya. Ikigira kabiri ngo intahe yanje nta valeur ifise. Nta valeur. Nigira ikimaze. Nachimaze. Uribona? Hewe intahe amweke woyitirira. Igihe woyitirira kunyene ni ego ntachimaze kubera ni yiwawe. Ni yinkomezi zawe. Ariko mugabo uzi neza ko ari Imana yabigukoreye, iyo ntahe ifise agaciro. Ifise agaciro. Ifise agaciro. Mwene dati ntahe ico Imana yakoze ku buzima bwawe gifise agaciro. Ni giki wewe wibaza yuko wewe kikugize ari wewe wagikoze ku nkomezi zawe? Ni giki? Ni giki? Ni giki? Nakihari. Nakihari. Nukuvuga rero nta kintu na kimwe za gusuzugura kiva kuhoraho, kuko naco nihaye niwe yakimpaye. Mwibuke yuko byose tubironkera mu buntu bwayo. Haleluya. Tubironkera mu buntu bwayo. Abandi nabo bakavuga ngo intahe zanje, ngo intahe yanje gwereka irashaje. 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 Ngo yayidi maze imyaka 2. Yayidi maze imyaka 3. Na ntahe y'Imana, kugira Imana yacu idahinduka iguma ibashasha. Uko tuyegereye tukaguma ikaguma ibashasha ku buzima bwacu, niko nikiva kuri yo kitanyiganyiga, kuko ico nica agaciro. Enda kwereka karore. Raba wa mudamu yaramaze imyaka 12 ari mu butinyanga. Ijya sintahe. Bibiliya yuzuye intahe. Bartime. Mu Kirundi Bartimayo. Yaramaze imyaka 38 ans. Nijya ni témoignage. Zakayo si témoignage. N'izindi zimaze imyaka 2,000 birenga tuguma tuzumviriza, kandi uko tuzumvirije zitubera zishasha. Ni giki kiriko kirakubwira ngo intahe yawe irashaje? Ni giki kiriko kirakubwira intahe yawe kwishaje? Ariko kujya kwijambo ry'Imana ridasaza, niko ni ntahe yawe idasaza, kuko ayishitse izana ubuzima. Haleluya. Ikini naco ngo intahe yanje ni nto. Yo hewe. Ega naga ugasanga nyene ukoresheje ni terme y'ikirundi kumbura itabaho ngo nagatahe gato. Oya, na ntahe no. Mbega urigereranyije niyihe ntahe n'indi ntahe yihe? Uri kugereranya intahe yawe n'iyindi ntahe iyihe? Kw'Imana byose ari ibikora. Nashinze intahe mvuga ngo hariho umuntu yadushingiye intahe muri nondwi, adushingira intahe atubwira yuko Imana yamukijije, yamukuye ibizaka. Murabibona ibigatu. Urabibona? Yarashize intahe. Urabibona? Aravuga ingene yaza mu masengesho ya midi akanyegeza ibirenge kugira ntitumutwenge. Urumva niko yanditse ngo kugira ntibantwenge. Ariko mugabo aravuga ati ndashima Imana yuko nivyo ntatanze mu mutwaro, kubera isoni niyatanze n'umutwaro kuko yibaza ko tumutwenga. Iyo ntahe kuri bamwe wo kwibaza ngo ni nto, ariko mugabo uyita nto par rapport y'iki?
uyitano uhagaze kuki? Kwica ari Imana yagikoze. Uwakize ibizaka n'uwakize kanseri zose zitwa intahe, kandi zose zavuye ku mugabo umwe. Haleluya, haleluya. Intahe yawe uriko uyisuzugura uhagaze kuki? Ngo nino sishobora kuyishinga kw'intahe, sishobora kuvuga amweke wobyitirira, ariko mugabo intahe yawe ni nini, ihagaze ku gikorwa Imana yakoze ku buzima bwawe. Amen. Haleluya, haleluya. Ngo sinzi Bibiliya ninde yakubwiye kubanza kuvuga amaverse imbere yo ushinga intahe? Nta kihari mwene data. Wewe navuze ni témoignage ni kashe Imana izana ikashira mu mutima wawe. Vuga ivyo nyene. Ninde yakubwiye kubanza kugurura Bibiliya ukabanza kuvuga amaverse? Sinzi ahantu bavyigiye abo bantu, ariko mugabo ni giki mwene data? Gushinga intahe ko wakijijwe ejo ni ntahe. Vuga ko wakijijwe, Imana yakugiriye neza. Ivyo tu nta kindi Imana igusavye. Haleluya. Ngo ndatinya, 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 yo ndatinya, oh ndatinya. Reka ndagusomera ijambo riza kugutuma uhaguruka ukarengana uko gutinya, maze ukitaba umuhamagaro ugushinga intahe. Bavuga muri Yesaya 44 umurongo w'8 batubwira ngo iki? Ngo mwoye gutinya, ngo canke guhagarika imitima. Mwoye gutinya, ngo canke guhagarika imitima. Ngo kera sinababariye nkabiserura. Donc sinari nababwiye hanyuma mubibonesha amaso. Namwe ngo muri vyabona byo kushingira intahe. None hari yindi Mana atari jewe? Mbere nta kindi gitandara kiriho, jewe ntaco nzi. Dore mu yandi majambo, ni kiki kiriko kigutuma unyegeza ewe Isirayeli ibikorwa nakoze ku buzima bwawe? Ni giki gituma wowe Isirayeli wibagira ibikorwa vyanje vyiza? Mbega hari yindi Mana, hari yindi atari jewe nabikoze? Rero avuga mwoye gutinya, yacutinya kuko Imana niyo yabikoze. Amen. Abandi nabo ngo gushinga intahe, gwe bana ngo erega n'ubwibone, ngo n'ubwibone vraiment, gwe bana ngo erega ngo nguca wiyerekana, urabibona, nguca wiyerekana. Ariko mugabo abantu bavuga gutyo nibo bantu ba mbere batanga imitwaro. Muri life group waratanze umutwaro, muri ya groupe de prière waratanze umutwaro, muri hahandi hose waratanze imitwaro. Ariko mugabo Imana yakugiriye neza ukaca utangura kubona rero ngo erega n'ubwibone, n'ubwibone, n'ubwibone. Ariko mugabo igihe wariko uratanga imitwaro ntiwavuze ngo n'ubwibone. Erega no gutanga imitwaro n'ubwibone, n'ubwibone. Wari ufise ubushizi bw'amanga, ariko uyu munsi Imana yakugiriye neza, Satani atanguye kukubwira ngo yango n'ubwibone. Ahubwo ngira ndakubwire mwene data, kudashingira intahe Imana kuco yakoze ku buzima bwawe nibwo bwibone. Haleluya, nibwo bwibone, nibwo bwibone. Abandi nabo ngo bovyica, ngo erega ngo mushinze intahe, ngo erega ngo hari gihe ngo bica bisubira ngo bibana ngo bikaba nabi. Urabibona ufate abantu bakizera ivyo hanze vy'umwasi gusumba kwizera ivy'Imana yabahaye mu buzima bwabo. Ariko je kukubwira ngo ici Imana yaguhaye nawe ushobora kugikura mu biganza vyiwe. Haleluya. Narabonye muri kuno kwezi, narabonye abantu benshi bashiga intahe. Hariho ibintu bimwe bimwe umenga ni tabu gushiga intahe, umenga urabona nyene n'abantu bagenda barabivuga gwe bana ngo uronse visa, urazi gwe bana ngo oshiga intahe ngo ko waronse visa, ngo baca bavyica. Urabibona
ngwe bana ngo baca bavyica, ngwe bana ngo hari igihe vyoca bipfa, ngo rega ngo uzoshinga intahe, ngwe bana ngo warashitseyo. Urayibona? Ariko mugabo nukuri ni no sense. Ariko nabonye muri kuno kwezi abantu barenga 10 bashiga intahe ko baronse visa, bari baratanze imitwaro. Ariko mugabo Imana ibagirira neza, bararonsa baja mu Butaliyano, abaja mu Bufaransa, abaja muri Canada, abaja mu Bubirigi. Habonetse abantu benshi bashinga intahe. Ariko mugabo nararindiriye yuko bavyica, ndabura, abo bose baragiye. Haleluya. Donc bisigura ikiga mwene data, yaco uhagarara mu myizere ritabaho, kandi ico gikorwa ari Imana yagikoze. None kubera iki waje gutanga umutwaro? Erega umutwaro ujanana n'intahe. Erega Imana iyo uyihamagaye irakwitaba, hanyuma ikakwereka ivyikinze. Nukuvuga rero nta mutwaro atantahe. Rero kuza kuvuga ngo naratanze umutwaro hanyuma size gushinga intahe, kandi ari cyo Imana ikoze, ngo baraza kuvyica, kubera iki batishe amasengesho twasenze duhamagara Imana. Haleluya. Shengero va mu myizere ritabaho, shengero va mu bintu bitabaho. Dufise Imana ikomeye, ni igiki cova mu biganza vyiwe. Iyo yuguruye nta wugara. Ninde ashobora kuza kugara? Mbwira uwo ari we. Yavuze ngo uyu mugisha uragushikako. Ninde aza kuvuga ngo barandoga? Urayibona? Barandoga. Afite ntuzi Imana wakurikiye, kuko abazi Imana yaho baravuga ati ya vraiment ndatekanye, yabikoze kandi ntawuza kubinyaka, kuko uhoraho niwe yabigize. Nindaza gutweruka uhoraho. Haleluya, haleluya, kuko niwe yabikoze. Amen. Alo ngiye kuvuga rero, ngiye guhagarara kuri ibi bintu vyinyegeje inyuma y'intahe. Mbega iyo dushinze intahe, mbega nibihe bikoroka hejuru yuko twahagurutse nyene tugashinga iyo ntahe, akaba ari forme yo gushimira Imana. Nibihe bintu biza bikagaragara mu buryo bw'imwemu, hanyuma kandi no seulement ko bigaragara mu buryo bw'imwemu, ariko bikaza no kugaragara no mu buryo bugaragara, buboneka, bufadika. Ikintu ca mbere, iyo dushinze intahe yacu icika igikoresho cyo kudetwiza, cyo gutera umwansi. Témoignage yawe imeze nka bombe. Témoignage yawe imeze nka bombe wafashe, hanyuma ukabona umwansi imbere yawe, hanyuma ukayimutera, hanyuma umwansi naza kuresista, kubera témoignage ni igikoresho kidetwiza umwansi. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Apocalypse mu vyahishuriye Yohana umurongo wa 10, chapitre 12, umurongo wa 11. Iri ni ijambo dukunda kuba turiko turavuga, dukunda kuba turiko turakoresha. Batubwira ngo iki? Ngo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi. Mwumvise igikoresho ca mbere ca victoire, mwumvise igikoresho ca mbere dukoresha nk'intsinzi twahawe, hari amaraso ya Yesu Kristo ku buzima bwacu. Ico ni igikoresho kidasanzwe. Ngo ariko mugabo ikigira kabiri, ngo ni ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ijambo ryo gushinga intahe kwabo. Haleluya. Bisigura yuko intahe nukuvuga ni igikoresho kiza kikadetwiza ivy'umwansi yari karanazana arondera kukudetwiza. Nukuvuga ni nkuko uciye umusubiza ukamutera ibombe. Reka ndabivuge muri ubu buryo. Témoignage ni ijambo Imana yakoze. Haleluya. Ijambo naryo niritandukanye n'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana batubwira ngo ni inkota. Rero nimba ijambo ari inkota, bisigura yuko na témoignage ari igikoresho, ari inkota mfata umwansi nkagenda namuzibura, umwansi nkagenda namutera, kuko epe yanje
yuzuyemo iby'Imana yakoze, hanyuma ibyo nkabijana imbere. Umwasi akamubwira ati umviriza, n'ubu ndakumenagura, n'ubu ndagutikiza, kuko hari ibyo yakoze, ibyo nabyo nibyo binyitangiye imbere, ibi nabyo nibitandukanye n'Imana. Mu yandi majambo, ni Imana iriko irakora kandi iraza kugutikiza. Haleluya! Ibyo nibyo Dawidi yakoze. Igihe mwibuke yuko Dawidi imbere yuko aba umwami yari umuntu agira iki, yaragira intama. Yari umuntu ngaho, yari umuberger. Nukuvuga yari umuntu atazi ibintu bijanye n'ivy'ingwano. Ariko igihe kimwe mwibuke ya histoire ya Goliath. Iyo histoire ya Goliath nukuvuga Dawidi araje asanga nukuri Goliath yarigize ikigatanya kidasanzwe. Goliath rero nukuvuga yari yaratikije ubwoko bw'Imana. Nababandi baba expert mu kugwana, nababandi bitwa serukabizikamvye. Urayibona? Nukuvuga iki? Babandi bose bari barananiwe. Hanyuma rero aha rero Dawidi muri Samuel wa mbere gice cya 17, reka mubone icyakoretse. Umurongo wa 33 gushika kuri 35 bavuga ngo Sawuli yishura Dawidi ati niwoshobora kuja kugwanya uwo Mufilisitiya kuko ukiri umwana. Sawuli yari kabonera Dawidi mu bwana, mu kudashobora, kuko Dawidi nta experience yari afise mu kuja kugwana, kuko yamye yiruka inyuma y'intama. Ariko mugabo, ariko we ngo acavuga ngo ariko we yamenyereye kugwana uhereye mu buto bwiwe. Aba ariko baravuga Umufilisitiya Goliath. Ariko mugabo rero Dawidi rero ndamukunda. Dawidi ngo yishura Sawuli ati jewe umusavyi wawe, iyo ndagiye intama za data hakaza intambwe canke idubu igasahura umwagazi w'intama mu mukuku, twaca tugerekerana nkayikubita nkayiyaka mu kanwa, yamendukirira nkayisumira urusakanwa, nkayifata muri mashwa nkayikubita, hanyuma nkayica. Ni gute Sawuli ariko abwira Dawidi, ewe Dawidi wewe uri peti, erega wowe nabyo gushobora. Nagira Dawidi yacavuga ngo we nundeke jewe, we nundeke gusa jewe, wibona. Ariko mugabo ndashima Dawidi nta kindi yahagazeko mu kumwishura, yahagaze ku by'Imana yakoze igihe yari mu ishamba. Haleluya! Hanyuma inyuma yaho acavuga gwiki, icyo yavuze ngo iki, yavuze ngo none nimba Imana yakoze bijya, mbega uyu mugabo uyu winakebwa uyu ni waza kunanirana. Mu yandi majambo nukuvuga nti nimba Imana yarakoze bijya nkiri mu ishamba ndi jenyene nkagwana lion, mbega uriya Mufilisitiya arasumba lion. Haleluya! Ariko narakoze bikomeye, Imana yaranshoboje. Hanyuma ngo Dawidi nta kindi kintu yakoresheje mu gutumbera Goliath, yahagaze ku by'Imana yakoze. Haleluya! Yahagaze ku by'Imana. N'igihe bamwambika bakamuha bya bintu byose agomba kwambara ngo aje kugwana, yavuye abikura, kuko wewe icyo yari yizigiye ni témoignage Imana yakoze mu buzima bwiwe. Aravuga ngo Imana yakoze bijya, n'ubu araza kubikora, niza kumaramaza uyu Mufilisitiya ndaza kumudetruiza. Haleluya! Témoignage ni gikoresho mwene data gitera umwansi. Haleluya! Gitera umwansi mu ngwano uri kurabonesha amaso, ariko no mu ngwano zizoza. Amen. Ikigira kabiri ukwiye kumenya, igihe mba ndiko ndashinga intahe, mba ndiko ndavugishwa ku buzima bw'abantu. Igihe ndiko ndavuga ibikorwa Imana yakoze ku buzima bw'iwanje, nukuvuga mu yandi majambo, ayo majambo araza agacika ubushobozi mu bantu bariko barayumva, ayo nayo akabahindurira agatuma bakira ibitangaza bihagaze, kuko jewe nashinze intahe.
haleluya. Muri Apocalypse ibyahishuriwe Yohana 19 umurongo wa 10 batubwira ngo iki? Ngo nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga, arambarira ati oya sigaho, ndumugurano mugenzawe. Uyu yari umumarayika ariko arishura ngo kandi ni mugenzi wa bene so bafise ibyo gushingira intahe Yesu. Imana oya bari usenga, kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu. Abashingira intahe Yesu ngo baba bavugishwa na mpwemu. Haleluya. Mu yandi majambo, témoignage ya Jésus mu gifaransa bavuga ngo est celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Hariho témoignage ya Yesu, ntibariko baravuga témoignage y'uwundi. Urabyumva ngo car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nukuvuga témoignage ya Yesu ni mpwemu y'ubuvugishwa. Icyo Imana yakoze mu buzima bwawe ni mpwemu ivugishwa ku buzima bw'abantu. Mwibuke yuko ijambo ry'Imana rirema ibitariho nk'ibiriho, rihamagara ibitariho nk'ibiriho. Ijambo ry'Imana nukuvuga rero iyo mvugishwa hamwe mba ndiko ndatera intege abantu bacitse intege, mba ndiko ndirura abantu badendebukiwe, mba ndiko ndakora ivyo bintu byose. Hejuru y'ibyo byose ariko mugabo mba ndiko mpamagara ibitariho bikabaho. Haleluya. Mba ndiko mpamagara ibitariho nk'ibiriho. Amen. Yesu niwe yavuze muri Yohana igice ca 6 umurongo wa 63 niyo yavuze ngo aya majambo yanje ni mpwemu kandi n'ubugingo. Ni mpwemu kandi n'ubugingo. Do bisigura iki? Nukuvuga amajambo témoignage ya Yesu nukuvuga ni mpwemu. Iyo mpwemu rero ayishitse ikakizana ubuzima, ikakizana ubuzima. Igihe rero tuba turiko turavuga tugatemanya, nukuvuga tuba turiko turarema mu mitima y'abantu bariko barumva ivyo bintu, bigacika ubuzima. Haleluya. Bigacika ubuzima. Haleluya. Narabonye ingene témoignage zandukirana. Nabivuze muri kuno kwezi guheze abantu baronse amaviza ni benshi, ariko si bo bonyene. Hari abantu batemanyeje yuko Imana yabakije asuma. Hanyuma mugabe igitangaje ni kimwe, harashinga intahe uyu munsi umuntu, ariko uwundi ukazumva ashinze intahe nka hirya y'ejo akavuga ngo ngurazi none ngo numvise ngo naka yari amaze 10 ans agwaye asuma, ngo numva yarakize. Nanje ndavuga nti jewe amaze imyaka 2 nije ntashobora gukira. Yakira témoignage yujya urabona, hanyuma yigiri yiwe, hanyuma abona igitangaza nawe. Haleluya. Mu yandi majambo ni nk'uko témoignage irandukirana. Témoignage nukuvuga ni distribution, kuko ijambo témoignage mu bisanzwe ryitwa uravye mu jambo ry'igiheburayo ry'ikigiriki nukuvuga ni multiplier. So multiplier nukuvuga ijambo riguma ryigwiza, ico gitangaza kiguma cigwiza, ico gitangaza kiguma cigwiza. Nukuvuga rero mu yandi majambo, igihe ndiko ndavuga mba ndiko ndavugishwa ku buzima bwa bene data, hanyuma ico Kristo yankoreye muri jewe kikaza kikaca gicika ubuzima kuri bene data. Haleluya. Amen. Hanyuma ikigira gatatu nuko igihe dutemwanya biraduza ukwizera, no seulement ku buzima bw'iwanje ariko no ku buzima bw'abandi, kuko icyo Imana yakoze kiraza kikanyubaka kigacika kinini mu bujewe. Nukuvuga rero n'ibindi bikurikira novuga n'ivy'intambara biza imbere yanje, ndatahura yuko y'Imana itarahinduka, hanyuma bigatuma nduza ukwizera, hanyuma bikaza gukoreka. Kubera iki? Ukwizera kwanje kwakuze, hanyuma uko kwizera rero ndaza kugutransmeta no kubandi. Nukuvuga abantu baraza kwakira ico navuze
kibadugiriza ukwizera, nabo batangure kwakira iby'Imana yakoreye, nabo batangure kubyakira muri bo, babyakiye mu kwizera. Ni ukuvuga rero igihe dutemwanya, ni ukuvuga hari ukwizera kwacu kuduga, ariko mugabo kandi nuko abandi kukaduga. Amen. Kukaduga. Haleluya. Mwibuke yuko igihe tudatemwanyije, ni ukuvuga ni nk'uko tuba turiko tumera nk'abibagira Imana ku byo yakoze cyangwa ku byiza yakoze. Amen. Baratubwira inkuru iyi ngoma ndayivuge muri Matayo igice cya 5. Ni inkuru ivuga wa mudamu yari amaze imyaka 12 mu butinyanga. Muravyibuka yuko iyi nkuru ntacyo atari yarakoze, nta kintu na kimwe atari yarakoze kugira akire. Yaragiye mu baganga, ntacyo atakoze, yaratanze uburyo, ntacyo atakoze kugira akire. Hanyuma kumbure yaragiye no mu bapfumu, nta kintu na kimwe atakoze. Ariko mugabo ijambo ry'Imana ritubwira ngo amaze kumva ibya Yesu, ngo yumvise ibya Yesu. None uyu mwibuke yuko waragwaye kiriya gihe, waragwaye ingwara nk'ijya, mu bisanzwe niyaza muri societe. Ni ukuvuga yaba ahantu yikumiriye, yaje ahantu kure, kuko agiye muri societe bari gushobora no kumutera amabuye agapfa, kuko yitwa nk'umuntu w'igicibwa, yahumanye. Haleluya. Ariko mugabo ngo yumva inkuru za Yesu. None izo nkuru za Yesu yazumvise gute? Seko hari abantu bagiye gutemwanya ibya Yesu. Amen. Seko hari abantu bagiye baravuga ibya Yesu, atega y'umugabo. Ibana, yego umugabo ni atari vrai. Mbe urazi yuko yakijije yamumye ya yindi yo kwa naka. Ibana, nukuri kweri wa mugabo akora ibikomeye. Yumva undi nawe ariko ati erega mbego waruzi yuko jewe erega jewe nari ngwaye hypertension, erega yari kunyica, erega jewe byari byararenze, ariko nandaye ndajahiwe ahari. Hanyuma mukanya gatoyi nza mbona ndakize. Hanyuma nukuvuga ujya mudamu yumva ibya Yesu, yumva abantu bariko baramushingira ibya Yesu. Hanyuma kubera izo temwanyaje, nawe bimudugiriza ukwizera, acarizera rero abati ba vraiment nanje trop nanje uyu musangirira neza. Nukuvuga rengana bya bisika byose byamubwira ngo urapfuye, ugiye gupfa, urahwereye, bya bindi byose urabyizi nyene, yamajwi nyene akunda kucaza akakwereka nyene yuko we uri futi. Arabirengana kubera ukwizera kwinaye kw'abantu, arabirengana arizera. Hanyuma icyo yakoze yavuze ngo jewe numvise ibyabaje, rero naho ari fure nini ya iri kiramurondera, jewe n'igihe nokora ku buyonga byiwe, naho nza gukora kuri kajya kanyuzi k'impuzu yawe, kajya man. Urabibona done ukuvuga ukwizera niko kwatumye akora ibyo atashobora gukora. Kubera iki? Yumvise temwanyaje, yumvise ibya Yesu. Haleluya. Mwene dati igihe utemwanya, haleluya, hari ukwizera kw'abantu kuduga. Abacitse intege bagasubizwamo inkomezi, abatakaje ukwizera bagasubira bakadugiza ukwizera. Rero ndabereke nawe, ndabereke ingene urabibona temwanyaje zigenda zizana ukwizera aho zigeze, zigenda zitanga ukwizera. We yizeye kubera batemwanyije, nawe yagiye kandi yakize kuko yakoze ku buyonga. Hanyuma amaze gukora kuri bujya buyonga arakira ingwara yari imaze imyaka 12. Hanyuma rero nawe erega niyabihoze kuko ngaha turabona muri Mariko igice cya 6. Iyi nkuru yabaye mu gice cya 5, ariko mugabo reka curaba rero igice cya 6 naho ibyace bikoreka. Bavuga ngo iki? Igice cya 6 batubwira ngo iki? Umurongo wa 54 gushika ku 56 ngo bavuye mu bwato, abaho baca bamenya Yesu. Hanyuma ngo birukanga impande zose muri ico gihugu cyose, batangura guterura abagwaye mu nderuzo, babakwiragirana aho bamwumvise hose, kandi aho yaja mu mihana
mu bisagara cyangwa mu misozi bashira abagwayi mu tuguriro ahantu hari benshi mu masoko niho baca bashira ahaza guca bakamwinginga ngo abareke bakore ku buyonga bw'impuzu yiwe gusa. Wa mudamu ariko aratemwanya yavuze ngo jewe nta kindi nari mfise ariko navuze nti igihe nomukora kutuyonga twiwe jewe ndakira. Aza kuvuga rero ingene yakira babantu rero baciye bakira uko kwizera k'uyu mukobwa nabo baca baravuga ngo uravyumva ngo bamwinginga ngo abareke bakore mu buyonga bw'impuzu yiwe gusa ngo abamukoze ko bose ngo bagakira. Haleluya. Mwene data ngira ndakubwire yuko nawe wino Mose uramukorako. Ino Mose araguhatemwa nyaje. Ivyananiranye arabikora. Ivyananiranye arabivura uyu munsi. Nigikiri kuravuga uyu munsi ngo kirananiranye. Nigikiri kuravuga ngo uyu munsi nigishoboka. Ariko nje kukubwira ngo numaze imyaka 12 yaramukoreye. Numaze imyaka 38 yabimukoreye. Nico gituma uyu munsi na wewe wibwira ute nigihe no mukora kutuyonga. Hallelujah. Hallelujah. Tangura kubona yuko wokora ku buyonga bwiwe. Tangura kubona yuko uyu munsi nawe ustani gitangaza cawe. Tangura kubona yuko uyu munsi ari ibyiza uza gukura kuri uyu mwami. Tangura kubona yuko uyu munsi hari ivyi wawe uyu munsi bikemuka. Reconda prate cloche. Les pronte classe. Oh, hallelujah. Iki ni cyo umukobwa yakoze. Aramwaprosha. Ararengana uburimbi. Ararengana imisozi. Aravuga ngo je m'en fous. Peu importe ma blocage. Ariko uyu munsi nanje ndamukora ku uyu munsi nanje uyu munsi mukoreko ari hano muri kino kibaza. Uyu munsi urakira, uyu munsi uragenderegwa, uyu munsi aragukorako uko yararejo niko ari uyu munsi kandi niko azokwamaho. Nahindagurika natoranya ku butoni n'Imana igashe, n'Imana itabara, n'Imana ikiza, n'Imana igaragara. Shinda ya replote kashe replote Hallelujah. Ngiye indirimbo yarazi yuko atumbereye umwami ashoboye nkuko yabyumvise abaku bandi. Aravuga ati naje uyu munsi Oshanda club rotekla lenta clocher bronte clash printa club la che clocher bronte clash protekla. Reka nakubwire mwene data. Haleluya. Ijambo ry'Imana itubwira ngo isanduku y'isezerano, arche de l'alliance, isanduku y'isezerano. Haleluya. Bana yivuga ngo ni isanduku y'amatemwanyage, arche de témoignage. Nukuvuga mu isanduku, nukuvuga iyo sanduku yaho presenta presence y'Imana. Je kubwira ngo mene data, aho presence y'Imana ibintu birakoreka. Hanyuma muri iyo sanduku icyariyo cyari giki? Icyari muri iyo sanduku hari ibiki? Hariyo d'abord sa loi, uko ameze, ingene meze, nature yanje, ingene ibintu bimeze. Jewe Mana muzora mugendera kuri ibi bintu. Jewe Mana ibi nivyo muzora mukorerako. Ariko mugabo kandi ndabashiriyeyo manu igaragaza ngo ndapurvoya, ndugurura imiryango, ndatanga, ndagira neza, ndagira neza, ndagira neza. Sinivyo gusa, hariyo ngo n'inkoni ya Aroni, inkoni ya Aroni ngo yari yarubye hanyuma ngo iranaga. Haleluya. N'ikimenyetso ko ni jewe Mana nkiza,
ibyumye ndabigira bizima, ibyumye haleluya ndabigira bizima. Pisa amazi y'ubugingo, amazi y'ubushobozi, haleluya. Ku ruhande rumwe hari nature y'Imana, ku rundi ruhande hari témoignage ibikorwa Imana yakoze. N'uyu munsi arakugenderera, n'uyu munsi aragukorako, n'uyu munsi aragukorako, n'uyu munsi aragukorako, n'uyu munsi mwene data aragukorako. Haleluya. Ikindi kigira kane, haleluya, kigira kane, igihe ndiko ndatemwanya utuma abantu bahishurirwa Imana, non seulement kuri bo ariko no ku buzima bwacu turadekuvuga Imana. Nico gituma umurimvi avuga ngo nibaza ko ngo amajuru niyo kwigwamo, ngo nibaza ko en fait jewe nani nakuboneye muri kagatemwanyaje kakandi kibaza ngo birarangiye, ariko uyu munsi umpaye yindi temwanyaje, ariko vraiment nukuri diyo kwigwamo. Akwishurire mwene data, akwishurire mwene data, asubira kwishurire mwene data biciye muri temwanyaje. Haleluya, aciye haleluya. Hari nawe uyu munsi aza kuguha ukamubona ukundi utigeze umubona. Akira mwishurirwe, agukure ukumumenyera, agukure ako kamenyero, agukure oshamba kate pronde kare brote clash ndere Brenda koshandare blori kande bronde kari brote kare brosha Brate koshandara glonde brone kande bloshi. Haleluya. Urema kamenyero kichuri. Urema kamenyero kichuri. Kukoma wewe uri muru namajuru. Haleluya. Niyo kwigwaho. Mbega urinde wewe umenyera Imana, mbega urinde wewe utabona ibikorwa vyiwe, mbega urinde wewe udatahura ubukuru bwiwe. Haleluya. Aragutangaza uyu munsi, hari ibyiza biva kuri we. Bishurirema, 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 bishu niyo kwigwamwo icuri kukomanu iguru. Muri Zaburi 106 umurongo wa mbere n'uwa kabiri bavuga ngo iki: nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaye ibihe bidashira, zamaye ibihe bidashira. Ninde yoshobora kudondora ibikorwa bikomeye Uhoraho yakoze? Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Change kwerekana ishimwe ryiwe ryose. Igihe dugira témoignage, igihe dushinga intahe, hari igihe tumubona ukundi. Ejo namubonye aciye mu kuboko kw'ibubamfu, imbere gatoyi nza numva turutse inyuma. Yego, haleluya. Namenye ziraziwe ngize ngo namuhimvye, ziraziwe nzi ko biheze, nza numva aciye mu kuzimu. Yego, sinamenye ahandi nzabona aciye muri naka, agiriye neza. Yego, ninde yoshobora kudondora ibikorwa by'Uhoraho? Uhoraho kwishuri
kwishuri uhora kwishuri uhora kubone umubone mushasha akumubone gushasha uyu munsi umubone gushasha uyu munsi umubone gushasha ari hano muri kino kibanza mwerega shande proteklari bros Brinda klo protekla shirende kodela baro proteka lenda yabakole blola igihe mvuga icari navuga temanyaje yiwe ariko kandi mvuga n'ibikorwa vyiwe kuko ivyo nibatandukana hanyuma nkamuruwa nkabutazira kuko yanyiyeretse ivyo bikagira ubuzima bwanje bigacika cycle igihe tugira louange erega mwene data igihe tuvuga ngo tugiye muri louange erega nta kindi iyo dukoresha amajambo iyo dukoresha indirimbo erega nta kindi tuba duhagazeko icambere tuba turiko duhagarara ku cari nature yi ku cari ariko si ivyo gusa tugahagarara no ku bikorwa yakoze ibifadika yakoze mu buzima bwacu hanyuma igihe rero haleluya ivyo rero bikaca binumirira nkagaruka kumutazira nkamuhimbaza nk'uko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira nkagaruka nezerewe nkavuga nti uyu munsi ndaza kukubona kandi vrema uyu munsi ndasubira kukwihweza kandi uyu munsi hariho n'ibindi vyiza wandindirije hariho ibindi bishasha uyu munsi biri mu bubiko bwawe ndaza kuvyakira mana kuko uri inkuru nzibone nibaza ngo narakumenye ariko sinakumenya n'uyu munsi mpava ndakumenya n'uyu munsi mpava ndaguhishurirwa n'uyu munsi bihava bihinduka ibyari bipfuye biraza gucika bizima kuko wewe uri Imana nzima mantegrote proteclash rinda kate blosha re proteclash brinda kate blosha ya bakade blora kandela bashaya brinda kate blosha ya baba ikindi haleluya ikindi igihutemanya bideclencha le surnaturel bideclencha bitangaza mwene data igihe haleluya igihe dushinga intahe hari declenchement y'ibidasazwe kandi uyu munsi biri hano muri kino kibanza ino munsi uramubona ino munsi arakugenderera ino munsi uramubona ino munsi arakugenderera mana mu izina rya Yesu uyu muntu agwaye asuma mana uyu muntu agwaye asuma uyu munsi nayisubiza inyuma no asubira inyuma yidegembya kuko uri hano muri kino kibanza asama kande close ndaya klende mbronda kade busho brinda kote brokante kashikonde kote kala mandelo busho uyu muntu agwaye estoma noya estoma ndakubwiye ngo nta kibanza ufise uyu munsi nta kibanza ufise ndavuze ngo mwizina rya Yesu ndavuze ngo reka uri umwene data hari inkuru Imana yacu ni inkuru Imana yacu ni inkuru Imana yacu ni inkuru araganje arakomeye ari hano Brinda coproteclashaya témoignage ni déclencheur ibitangaza témoignage ni nka détonateur ino munsi hariho détonateur spirituel uyu munsi urayitegwa détonateur spirituel isa igakora osha oh mande kande brodekla brenda kala orente clochaya bande clobronde kala masabla mande lobloshaya akumeri naye shasha uyu munsi numunsi mushasha uhora yaduhaye kugira tunezerererwemo haleluya hari ibyiza yangeneye hari ibyiza biriho tu yaje uyu munsi
haleluya mana haleluya mana kiza uyu muntu atumva ariko aratakaza kumva mana kiza uyu muntu uyu munsi arankira intahe nshasha azogushingira intahe mana mukize mana mugenderere ni wakirica arikaraguha arikaraguha intahe nshasha arikaraguha intahe nshasha ohale brate klashere broda yabash mana kizi imigongo fata ku mugongo ukabugwaye fata kuri uyu mugongo ukabugwaye ndatangaje ubuzima muri iyi migongo ndatangaje ubuzima muri iyi migongo ndavuze ngo mu izina rya Yesu utugufa twose twaba yadomaje ndavuze ngo dusubire ku mutonde ona doshesu brande klosha ndaya brande klosha ya brendo kote blosha ya baba mana ndakiza uyu muntu izi nzoga mana yaraguhamagaye byarasa ko aziheba mana inzoga n'itabi mana ndavuze ngo uyu munsi ni umunsi wo kugendererwa uyu munsi arakira uyu munsi aratabagwa hari ibishinga nahe ndavuze ngo izi nzoga zimurekure iyi tabi rimurekure ndavuze ngo misi na Yesu shate glory leta mlashande blo leta klosh kizurugomana ndavuze rukize wewe ni ufise ama ingredient yose mana ni wewe iyo uvuze nakivuguruza ndavuze ngo kizururugo ndavuze ngo mana abantu batandukanye basubire kubana ndavuze ngo ndasuzuguye icyo ari cyo cyose cyatumye batandukana ndavuze ngo nagisuzuguye uyu munsi imbere ya presence y'Imana ndavuze ngo nagisuzuguye mu izina rya Yesu mana kora ibishoboka byose uyu muryango usubirane mana kuko ibitangaza byawe biracari disponible mana ubuntu bwawe mana buracari disponible mana inkomezi zawe mana ziracari disponible mana ubukuru bwawe buracari disponible ndavuze ngo mana ibitangaza kora haleluya mwene data musaba icyo ushaka haleluya musaba icyo ushaka duzijwe musaba icyo ushaka ari hano muri kino kibanza nigiki muhamagare nigiki haleluya ari hano muri kino kibanza ari hano duzijwe ngo abagororotsi baratakaza ngo uhora arabitaba ngo abakiza amagorwa yose apana amwe ariko yose mubwire icyo ushaka ari hano araguha intahe nshasha uyu munsi hari intahe nshasha uyu munsi aratanga intahe nshasha uyu munsi atanga intahe nshasha Brenda kapla teklo shara brother mana kiza ya maso kiza umuntu agwaye amaso ariko araperda vue mana ariko araperda mana ukubona mana retagenda haleluya abaganga barabimubwiye ariko mana ndavuze ngo uyu munsi ni umunsi w'intahe uyu munsi turashinga intahe kuri umwizigirwa uyu munsi mana ndavuze ngo mukize mutabare mana turasa ko acika impumyi
turaza bacika impumyi ndavuze guhoraho agukore kuri ayo maso agukore kuri ayo maso agukore kuri ayo maso haleluya 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 ibyo bikuboshe bikurekure ibyo bikuboshe bikurekure uyu munsi twatuye ukwidegemvya k'ubuzima bwawe ndavuze aho bikurekure ndavuze aho bikurekure ndavuze aho bikurekure ndavuze ngo iyo migozi icike mu izina rya Yesu ayo majansive ayo menyo ava amaraso ivyo binyigisha biva amaraso ndavuze ngo uyu munsi nta muti n'umwe utakoresheje ariko byaranse ariko uyu munsi ndatangaje ubuzima muri ayo menyo ndatangaje ubuzima kuri ayo majansive ndatangaje ubuzima onadoshes uhora gukura ko kabonge uhora gukura ko kabonge uhora gukura ko kabonge uhora gukura ko ubwo buremere uhora gukura ubwo buremere mwizina bohoka 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 intaye mana intaye mana intaye ku bakunzi bawe intaye mana intaye mana mana intahe mana tanga intaye mu ishengero mana ntituzozigumana ariko mwami wanje tuzovuga ubukuru bwawe mana ntituzozigumana oya mwami wanje ibyawe ni byiza n'uyu munsi mana ndavuze ngo bitange mana haleluya mana hari grâce iri disponible mana uyu munsi inahe ndavuze ngo mana tanga inahe mwizina rya Yesu uhora agukize ayo articulation agukize ayo articulation ndatangaje ugukira muri izo ntege ndatangaje muri ayo mavi ubwo bubabare ndavuze ngo bukuveko ndagusaba mene da tuhaguruke tugiye kurangiza umwanya tugiye kurangiza haleluya uhaguruke reka umfatire ukuboko uwo mwene data ari bujya ari bubamfu bwawe mfatire ukuboko uwo mwene data ari bujya ari bubamfu bwawe haleluya hari ibyo ariko arakora hari grâce yiwe muri kino kibanza mwene data haleluya na wewe niwikumire kuko data natoranya ku butoni ariko igihe cyose araza akagaragara igihe cyose ora ni Imana itanyiganyiga yitwa rukundo ni Imana rukundo uyu munsi nawe barakugenderera uyu munsi nawe aragukorako uyu munsi araguhinda indirimbo mana kubw'inawe waduhaye mwami aho twumvise mwami wanje umuntu yari amaze imyaka 10 mana atabyara mwami wanje mu nyuma twumva uwundi mana yamaze imyaka 4 atabyara uwundi mwami wanje twumva mwami wanje amaze imyaka 2 mana atabyara abo bose mwami wabagiriye neza ubaho bana none uyu munsi mwami mu izina rya Yesu ndatangaje mana ndatangaje mana ukubyara ndavuze ngo mana aba bene data bifaza urubyaro mana ndatangaje mana déclenchement ibitangaza byawe ndavuze ngo bibagereka ndavuze ngo mu izina rya Yesu ndavuze ngo mu izina rya Yesu icabaye blocage icari cyo cyose icabaye blocage kigatuma oh haleluya utibungenga ndavuze ngo ubunyene kiveho gihenuke mwizina rya ibitangaza n'utwumiza muri kino kibanza biyerekeza abantu bima ibitangaza n'utwumiza
reka byubake inzu y'Imana mu izina rya Yesu. Ibikorwa by'Uhoraho bitangaje uyu munsi reka bisubira bigaragare mu izina rya Yesu. Uwo muntu, haleluya, uwo muntu mubabarire, uwo muntu mubabarire. Oh haleluya, ndavuze ngo mwami iki kintu kimubuza kubabarira, ndavuze ngo kimuvemwo bw'izina rya Yesu. Wakigatanya wenda kuvumye, va muri uwo mushaha, va muri uyo mushaha, ubwo bubabare ndavuze ngo Mana umukuremo. Uyu munsi ni umunsi w'intahe nshasha, uyu munsi hari intahe nshasha. Jehova n'izina tutongiza, uri izina riryoshe, uri izina riryoshe. Subiramo aya majambo uti mwami Yesu, Mwami Yesu, uyu munsi numvise ijambo ryo gushinga intahe. Mana wakoze kunyibutsa yuko hari ibikorwa byawe bitangaje biri ku buzima bwanje. None Mana, guhera uyu munsi naco ngiye gusuzugura, ariko ngiye kubivuga. Ndi ku kazi nzobivuga, ndi muhira nzobivuga, ndi muri bene data nzobivuga. Nta na hamwe ntazogushingira intahe, kuko wavuze ngo tugushingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya, Mana n'impera y'isi. Nico gituma sinzoceceka, nzovuga ibikuru bwawe. Sinzoceceka, nzovuga ibyiza byawe uri kurakora ku buzima bwanje. Mana, kubyo wambwiye ngo hari ubushobozi mu gushinga intahe. Kubyo numviye hano nico gituma mvuze ngo n'uyu munsi ndakiriye intahe nshasha, ndakiriye intahe nshasha, ndakiriye kugendererwa, ndakiriye kugendererwa, ndakiriye kugendererwa, ndakiriye kugendererwa, ndakiriye kugendererwa, ndakiriye intahe nshasha, ndakiriye intahe nshasha, ndakiriye intahe nshasha, ndakiriye intahe nshasha. Urakoze Mana, icyubahiro inganji bikugarukeko ubu n'ibihe bidashira. Abantu b'Imana bavuge bati amena. Amina. Abantu b'Imana bavuge bati amen. Amen. Abantu b'Imana bavuge bati amina. Amina. Haleluya. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Amen.